Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuwa 21 ruheshi umwaka wa 2026 isoko ya Jabe yaradutsemo umuriro mu gice cyacururizwamo imbaho. Iyo soko nk'ayandi masoko menshi sibwo bwa mbere yari yadutsemo umuriro, ibidandazwa by'abanyagihugu bigasha bikatokombera, abadafise amashirahamwe yabishingiye bagataha zayoye. Igituma nyamukuru cerekanwa n'amashirahamwe eka mbere n'abanyagihugu nuko muri ayo masoko harimwo inyubakwa zidakurikije amategeko, aho usanga mu gihe umuriro wadutse atamodokari yoronka hica kugira ishobore kuzimya. Bamwe bakabonamwo ugusamara kw'inzego za leta, abandi bakabonamwo nyabuna n'abadandaza ubwabo batijukira amashirahamwe abishingira kugira mu gihe nk'ico bashobore gushumbushwa. Ido nido rya kino kiganiro ni mukanya mukaba mugishikirizwa na Jewe Revere Bazikamwe musangwe ikazi. Kw'isoko. Amasanganya y'umuriro afata amasoko ni menshi mu Burundi. Mwijoro ryo kwigerezo ya 21 ruheshi umwaka wa 2026 isoko ry'imbaho rya Jabe i Bujumbura ryaratewe n'umuriro, ibitari bike birahononekarira. Iryo sanganya rikaba rije ryiyongera ku yandi masanganya aho umuriro wadutse mu masoko menshi mu myaka iheze. Ntihaboneka neza iciyo miriro ivako, ahandi insiguro zitangwa ntizumvikana, mu gihe abadandaza bo babandanya kuhagirira uruhombo ingaruka z'ayo masanganya. Tugaruke kuri ayo masanganya mu masoko na mugenzi wacu Bertrand Ndakuriyo wa Radio Inzamba. Isoko yerutse gufatwa n'umuriro nahadandarizwa imbaho n'ibindi bikoresho mu isoko ya Jabe ni mu gisagara ca Bujumbura, hari kwigerekerezo rya 21 ruheshi umwaka mwijoro ryo kuwa gatandatu rishira kuwa Mungu. Icyateye umuriro kikaba kitaramenyekana gushika uno munsi. Amaduka menshi atunganya imbaho n'ibindi bikoresho byo kubaka imiduga hamwe n'isengero yari yegereye aho yarahiye irononekara. Kubadandaza ngo cabaye kiza guhitana mu masaha make ivyo bamaze imyaka babirera kuye. Rikaba ritabaye rya mbere iryo soko rya Jabe risha. Mu mwaka wa 2024 iyo soko ikaba yari yarigeze gutegwa n'umuriro. Amasoko amaze gutegwa n'umuriro siyo gusa. Muri Nzero uyu mwaka ahadandarizwa imbaho hafi isoko bita kwa Sioni i Bujumbura harahiye haratokombera. Muri Rusama isoko ya Kinama nayo nyene yaratewe n'umuriro. Inyuma y'imisi isoko yo mu Rugombo mu Cibitoke nayo yarahiye iratokombera. Ivyo biza vyibutsa kandi umuriro wateye mu isoko yo mu Kamenge hari muri Gitugutu mwaka wa 2020 tudasize inyuma isoko nkuru ya Bujumbura yahiye yose kuwa 27 Nzero umwaka wa 2013. Inyuma y'imyaka 13 iyo soko yitwa y'akarorero Burundi bwari bufise ntirasanurwa. Kuri ayo masanganya atandukanye y'imiriro yiyadukiza amasoko, kenshi imvo zitangwa zituma abantu bibaza ibibazo bitari bike. Mu ruhande rumwe abategetsi bavuga ko ayo masanganya ategwa n'isanganya ry'umuyaga nkuba bita court-circuit canke bigashigwa ku gusamara kw'abadandaza. Ku rundi ruhande nta mvo yigera itangwa kuko biherera amatohoza ntihagire umuco uboneka kubo bari inyuma y'ubukozi bw'ikibi canke icateye uwo muriro. Ingaruka zo ntizibuze. Uko umuriro wadutse ugaturira ibiri mu masoko usiga mu gahinda ibihumbi n'ibihumbi by'abadandaza batagira icepfo na ruguru, imiryango isigara mu bukene butagira izina hamwe n'ihungabana mu by'ubutunzi bw'igihugu. Arakoze mugenzi wacu Bertrand Ndakuriyo. Bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu basaba abadandaza kwijukira kuja mu mashirahamwe abishingira kuko amasoko adakingiye. Bavuga ko hari mu gusamara kwa leta kuko amasoko menshi atagira amabarabara yotuma za modokari zifasha kuzimya umuriro zishobora kuzimya mu gihe umuriro wadutse. Bagasaba ko leta yokingira abanyagihugu n'ivyabo. Umviriza bamwe mu banyagihugu baganira na bagenzi bacu ba Radio RPA. Ikintu ca mbere kiboneka nuko amasoko adakingiye canke n'abadandaza kumbure badashira mu bwishingizi ibidandazwa vyabo. Hanyuma kandi ugasanga za modokari zagenewe kuzimya imiriro ntiziba ziri hafi canke naho ziba ziri hafi zishobora kuronka aho zica kugira ngo zishobore kuzimya. Leta rero yotegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo ishobore guhimiriza kugira ngo abadandaza ubwa mbere bashobore gushira mu bwishingizi ivyo bidandazwa vyabo, hanyuma bashobore kugwiza
zirya modokari zagenewe kuzimya kugira ngo zishobore kuza zirazimya, hari n'abafashe kandi kugira ngo hashobore kuboneka aho zishobora guca, kuko ivyo bikorwa inzego zibibona mu masoko abantu batereka ivyo bintu kugira ngo ntihashobore guhita, abajejwe intwaro baba babibona. Mugabo kandi n'abadandaza nabone bokwibuka yuko uwo muriro wadutse cane cane bo bahomba ubwa mbere, bakamenya yuko ushobora gufasha kugira ngo bashobore gukingira ibidandazwa vyabo. Mu Burundi amasoko arakunda gusha, ariko ivyo vyose bivana no gusamara kwa leta y'u Burundi. Ngira nk'uko twama twabivuze, ni muri wa mugambi wo kugira ikeneshe abanyagihugu kugira nyene bashobore kwangara batagira shinge na rugero. Nayo ahandi hoho leta yategerezwa gukingira abanyagihugu hamwe n'ivyabo, tugasaba rero yuko leta n'ubu uko biri kose itegerezwa kubakingira, gakingira abanyagihugu ndetse n'ivyabo, kuko nta wundi muvyeyi abanyagihugu birukira atari leta. Leta itunganya amasoko yatereza gusiga utuyira mu gihe umuriro wadutse, habaye abashobora gufasha mu kuzimya canke zirya modoka zizimya zikaronka aho zica, ariko ugiye kuraba ku masoko henshi usanga batigeze bahasiga. Leta y'u Burundi mu gihe itokora ibishoboka kugira amategeko y'igihugu agenga ingene abantu bubaka uko ibibanza bihuriramwo abantu benshi vyubakwa, nta kizobuza ko igihe cose habaye umuriro uturira ibiri hafi vyose. Bishikirizwa na Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta Oricom. Ku bwa Rufyiri, mu gihe leta iguma mu gacerere ntivuge ico iriko irakora, ntihabe amatohoza ngo abaturira ayo masoko bahanwe, vyerekana ko leta ifise uruhara mu guturirwa ry'ayo masoko n'ibindi bibanza vyose bibamwo bene ayo masanganya, ariko ntihagire igikurikira. Nagira mvuge yuko mwa kino gihugu ikintu bita politique de prévention, umugambi wo gukinga mwa kino gihugu ntari hari, nta n'ibintu mu mitwe yacu na mu mitwe y'abategetsi, n'ibintu biboneka. Kuko iyo abari politique yo gukinga, ubwa mbere kijya kigo ca protection civile kiba gifise ibikoresho, kikaba gifise ibintu byose byangombwa n'abahinga. Mugabo none umuntu agiye kwicara ntajya kwicara ahahiriye ibintu ari ibintu nkabijya ari none mu isoko ihiye byose cyo bigenda gute. Ni ukuvuga rero mwa kino gihugu ikintu ca mbere cokogwa burya utarabona yuko iki kintu kiro kiraba ari ngorane, wowe numengo nibisanzwe. Ikigira kabiri nuko amategeko ahari abanza gukingirwa gusonerwa, nukuvuga abantu bose bubatse bidaciye mu mategeko, ntuvuge ngo urumva ngo barubatse, ivyo biramuraba. Uwubatse hari uwamuhaye uruhusha, uwarumuhaye hari icyo bitara rwa rekiriswari mwa kino gihugu. Itegeko ry'uko iyo umuntu yononye ibintu ayononye avyaye amategeko, leta ikaza kuriha uyu muntu wabibaza. Abo bantu batagize izo nyubako tubeje amategeko, leta nibaje ko bagire babiri mugabo amategeko yubahirije. Igihugu kitubahiriza amategeko ni igihugu kidashobora kwavansa kuri turepla na amategeko nibahirizwe, ivyo bintu nibibomogwe hanyuma amategeko yubahirizwe. Ico ni kintu ca kabiri tubona ko bikwiye kugira. Nshatse kuvuga izi nyubako zose ziri mu gisagara zitakurikije amategeko, izi nyubako zose ziri kunze ya ku nzuzi, ku mabarabara, kuri kiyaga Tanganyika, zose zose zijya metero zavuzwe nibabibomore, hanyuma ababitanze nabo nyambari ibyo bahawe bahanwe. Hanyuma abantu bubatse amazu hagati bakubaka amagareri bitakurije amategeko atamusha bafise nibabibomore. Ndazi ko ayi ndiko ngwana n'inyungu z'abantu, ivyo jo mafu n'ayandi ho ucumengo hariho rapfa tutari do leta. Erega rapfa tutari do leta nibisigura yuko inzego zishobora kuba zihari bwa zitahari. Ninde muntu yashobora gusigura ukungene ahantu hari inzego abantu bubaka uko bagomba bagakora ibyo bashaka, ibintu bigasha ntagire ikintu na kimwe kivugwa. Ivyo bintu mwe mu byo byumva. Icyo cya gatatu cyakane nuko ibi bintu byose biguma bisha, aya masoko ibi byose tumenye imvo la cause des auteurs, imvo zituma ibi bintu bisha, ababituma bisha n'ibihano bahawe. Igihe cyose bitazo bitarakogwa umuntu acafata kumewe ni leta yabikoze, nibihende batarazana inyishu yabyo twe dufata ko ari babikoze, nibisigurika na gato. Inzego z'igihugu zijya amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu ibintu byo bikononekara, nagenda basubiriremo gukingira itunga ry'igihugu bibazwa leta, nibazwa umuntu. Niyo leta ishiraho inzego ibintu byose
kugira ngo igihugu cyubahirizwe. Ishyirahamwe Oricome rikaba ryibutsa ko hari bimwe bitumvikana ariko leta yo mu gacerere kayo bisa nk'uko itahura ivyo ari vyo kubera atamatohoza yigera ikora canke ngo itegeke abanyagihugu kuja mu mashirahamwe yobashumbusha. Ni hano tugarukirire ikiganiro twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mwagishikirijwe na Jewe Revere Bazikamwe. Mugira amahoro wanyu. Cari ikiganiro kw'isoko.